Mwami Imana ndaguhaye icyubahiro mwanya mwiza duhaye gusangira ijambo ryawe byera byawe. Ndasaba kuganiriza imitima yacu, ndasaba kandi ngo uburongozi bwa mpemu wawe ari bwo bubana natwe. Ni wowe ushobora kuwukoresha ariko kandi nawe ushobora gukora imitima y'abantu. Mana ni wowe uzi igikwiye n'igikenewe. Twishize mu biganza byawe kandi turakwizeye. Mu izina rya Yesu dusenze dushima. Tugiye kuganira ku kintu mu minsi, uko iminsi igenda n'uko iherezo ryegereza, bitangaje ingene icyo kintu kitabandanya kivugwa kandi turiko twegereza ibihe bya nyuma. Uko twegereza ibihe bya nyuma niko ishengero ryari rikwiye kuba maso. Uko ibihe bigenda niko abantu bakwiye kuba maso. Hariho ibihe twegereza nk'ibihe bya nyuma, ariko kandi n'umuntu wese burya arafise umunsi wiwe cyangwa igihe ciwe cya nyuma cya hano ku isi. Nicyo gituma tugiye kuganira kuri uno munsi ngo muze tube maso. Muze tube maso kubera iki? Muze tube maso kuko hari ibintu byinshi bisinziriza. Muze tube maso kuko hari ibintu byinshi bidusamaza. Muze tube maso kuko Yesu yarabivuze, arabisubiramo, n'ijambo ry'Imana ritubwira kandi ngo tube maso. Uno munsi twashaka kuvugana kuri uyu muhamagaro wo kuba maso nk'ishengero. Abamenye Kristo, abiteze kuza kwiwe, turakeneye kuba maso. Turasoma igice cya Luka, igice cya 17 kuva ku murongo wa 20 turaheraheza gushika murongo wa 36. Duhere murongo wa 21. Somera. Abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira, arabishura ati ubwami bw'Imana nibuzoza bwerekanwa. Abafarisayo bari bafise amatsiko cyane, bari bafise kwiyumvira mbega ubwami bw'Imana buzoza ryari. Barafise ibituma bari babyibaza ibyo bibazo. Ndashobora kwibaza kubera iki abafarisayo bagwanya Yesu ariko bakamubaza ngo ubwami bw'Imana buzoza ryari. Sinzi ko birabashikira umuntu akababwira ati jewe nzokwihana ngomba mpe. Icobora gusa Imana ikambwira umunsi nzopfirako kugira ngo iyindi minsi ibere muri ambiance. Abafarisayo barabaza Yesu ngo bega ubuntu bwami bw'Imana buzoza ryari. Ariko si ico gusa, hariho n'ikindi kibazo bari bafise. Bari bazi yuko ubwami bw'Imana ari ubwami bw'uko hari umwami azoza agakuraho abaroma, agashiraho ingoma yabo, bagaca baba abantu bakomeye ku isi. Bari bafise gutahura kutariko kuvyerekeye ubwami bw'Imana, ariko kandi bari bafise n'ugupinga mu mitima yabo kuvyerekeye ubwami bw'Imana. Yesu arabishura murongo wa 21. Kandi ntibazovuga batehe ngubu canke bati nguburiya. Ubwami bw'Imana ntibuzoza mu buryo buboneka. Ntibazovuga ngo ngubu canke nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwe. ubwami bw'Imana buri muri mwe. Abwira abigishwa biwe ati hazoza iminsi muzokwifurizamo kubona umunsi umwe musa w'umwana w'umuntu ntimuzowubona. 23. Kandi bazobabwira bati ehe nguriya canke bati ehe nguyu, nimuze muceyo kandi nimubakurikire. 24. Kuko ni nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagirana mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'abiki gihe.
Yesu ariko arabamenyesha ati ubwami bw'Imana bamwe bamurindiriye mu buryo buboneka, abandi bamurindiriye mu buryo bw'intwaro guverinoma. Ariko ndashaka mu kubabwira, Yesu ariko arababwira ati uburyo ubwami bw'Imana buboneka si uburyo bugaragara, kuko ubwami bw'Imana ntibazobabwira ngo ngubu cyangwa nguburiya, ariko ndashaka kubabwira ngo bwaramaze kuza kandi buri hagati muri mwebwe, buri muri mwebwe. Iki ni ikintu dukwiye kubera mu maso, kuko benshi n'uno munsi bariko baribaza, mbega by'ukuri Yesu azoza cyane ubwami bw'Imana by'ukuri buzoboneka gute? Hazoza n'abantu mu bihe bya nyuma baza kuvuga ngo ari ngaha, ngo nimuze mwirukeyo, wari hariya nimuze mwirukeyo, kuko ngo bazoba ariko barabesha. Ubwami bw'Imana ntibuza mu buryo buboneka, ubwami bw'Imana mu mitima y'abayizera, mu mitima yacu niho ubwami bw'Imana buri. Kristo ntiyicaye ku ngoma ya guverinoma iri kuri quartier kanaka, ariko yicaye mu mitima y'abamwizera. Ubwami bw'Imana benshi baraburindiriye, ariko nashaka kuvuga ngo inyuma yaho Yesu yabandanije avuga amajambo akomeye ngo mube maso. Niho tugiye kumara umwanya ukomeye. Ahejeje kwishura abafarisayo, ahindukirira abigishwa biwe nabo atangura kubabwira ngo nimube maso. Abafarisayo uko batahuye utariko yarahejeje kubishura, ariko atangura guhindukirira abigishwa biwe nawe ababwira amajambo nkaya. Arababwira ati Rongo 26, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu minsi y'umwana w'umuntu. niko bizoba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, baragira amamariyaje bagashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, umwuzure ukaza gushika, ukabahonya bose. gushika aho Nowa babona n'amaso yiwe yinjira mu bwato, bo bariko barikwegera bavuga bati yarasaze, yarasaze, yubaka icyo kintu gute? Ubwato ni iki? Ibi bintu ntibishoboka, ntibibaho, ntibari bazi n'ibyo ari byo. Ariko Nowa uko yubaka ubwato niko abantu babanaye bamutwenga. Uko yashira ku musumari, uko yashira ku rubaho, niko abantu bamurengana. Ashobora kuba yarabwubatse mu myaka itari mike, kuko bwari ubwato bunini bucamo abantu, kuko bwarukajemo n'ibikoko by'ubwoko bwose. Byari bifise ubwo bwato bwari bufise etaje zitatu. Bwari ubwato abukoze n'umuryango wiwe, sinzi yuko yashoboye no kuronka n'abashobora kuza ngo bamufashe, ariko bose baramunegija, bose baramutwenga. Bibiliya imbwira ngo icyo bakora bwari ubuzima normal, babandanye barya, banywa, barongora, bashingira abana babo. Mu gushika aho byagiye guhera ni umunsi Nowa bamubonye yinjiye mu bwato. Nibaza n'igihe yinjira bakabona ibikoko biriko birinjira, naho nyine ntibyahuje ko barya, ko banywa, ko batwega, ko bashingira. Iki ni igicapo cy'uko n'uno munsi turakwiye kuba maso. Uno munsi waje ngaha uriko urabona ababatizwa, abinjira mu bwami bw'Imana, nawe uriko urasuzuma. Uraza gutaha urye, unywe, mariage kwa gatandatu zirahari, ariko ndashaka kubwira ngo turakwiye kubikuramo icigwa. Turakwiye kuba maso, ngo byari ubuzima busanzwe, bwari ubuzima babayemo busanzwe, kandi ubwo buzima bwatuma umenga nta kizoshobora guhinduka. Uyu Nowa yasaze, ibyo ariko aravuga ntibibaho. Mbega uno munsi ishengero ry'Imana cyangwa isi iri maso, cyangwa twaribagiye icyo ari cyo kuba maso? Twarabwiwe cyane ibyo duhabwa ngaha ku isi, turibagira yuko aha turiko turaharengana, dufise iyo turiko turaja.
baratwigishije cyane ingene dukwiriye kuba mu byo Imana yadusezeraniye ngaho ku isi, ariko turibagira yuko inyuma yo kubisezerana no kubibamo hari ahandi tuzoja. Bituma abantu tugira imitima cyane yo gukunda isi n'igitanga kurusha gukunda Imana n'ubugingo budashira. Abenshi ibintu byo kurya, kunywa no gushingira byatumye twibagira ibyo twategerezwa kuraba y'ibyangombwa bituma tubaho ubugingo budashira. Tunashobora kwizera Kristo. Byarasamaje abantu benshi, byaradusamaje, twaranezerewe, dushaka ko Imana iduhezagire twongere iki, itwongere na kiriya, amaveye n'amasengesho no kwisongesha dusenga. Turiko turasenga cyane ko Imana iduhezagire, ni byiza, ariko wibuke ko inyuma y'ibi hari ubugingo budashira. Hari ubugingo budashira. Mbega kino gihe hari abasenga bakisongesha bati Imana mu bugingo buguhimbaza uko ziko nshaka kubana nawe. Bigenda bigabanuka kuko iki turagishinga kujya kunywa gushingira. Bibiliya irambwira ngo barabikoze, barabikora, baramutwenga, bibera mu buzima busanzwe gushika umunsi yinjira babona. Muri inkuru ya Nowa, imvura imaze gutangura kuza, Bibiliya ivuga ngo haje imvura iva hejuru, ngo Imana itobora n'ayandi mariba ava hasi. Bwari uburake budasanzwe, si imvura gusa, hariho n'ayandi mariba tutazi iyo yavuye kugira ngo yuzuze. Batanguye kubona ibyo, bariruka badodora ku muryango. Nowa twugururire. Nowa aravuga ati iyo barigenda bikora nobugururiye, ariko si jewe nugaye, ni Imana yugaye. Uno munsi turafise ibyiyumviro byo kuvuga ngo ibyo byose, bamwe biyumvira nk'abafarisayo bati nzoraba ndiko ndasaza nzokwinjira cyane muri ibyo by'Imana. Abandi baravuga bati ninabona ntangiye kurwara nzohamagara abakozi b'Imana. Abakozi ko hari abagenda batagwaye. Uno munsi hari ibyiyumviro byinshi biriko biragutuma wibagira yuko ukwiye kwitegura, kuko hari umunsi umuryango uzokugagwa udashobora kugurwa n'umuntu n'umwe. Nari nzi jewe mu buto bwanje yuko nzoshika ku irembo ry'ijuru nkavuga ngo mumamagarire Disa, uwo ni mama, aranzi aranyugururira. Ariko ndashaka kuvuga ngo nta n'umwe azoshobora kukugururira. Ikizotuma winjira gusa nuko ufise Kristo mu mutima wawe, nuko wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nuko wubashe ugendera mu byo agomba, nuko ubuzima bwawe wabutakaje ngaha ku isi ariko ukaba wungutse ijuru. Ngo vyokumarira iki muri ino si ko wunguka ibintu byose ariko ukabura ubugingo budashira. Turiko turanigana, abantu benshi bariko baranigana, bariko bakwandika ibyo barya, ibyo banywa, aho baba, ibyo bakura, ibyo bagurisha. Hari abantu bicana, ubu bariko baratanga n'uburozi, baroga abantu ngo mutwaye abakiriya. Isi irica abantu. Ishari riko ratuma abantu bibagira yuko aha bariko bararengana, n'isi bariko bararengana mo gusa, iwabo ni mwijuru. N'abakristo baragize igihe binjira mu rusengero kuwa Mungu guhimbaza Imana no gusenga, mugabo kuwa mbere, kuwa kabiri iminzani, ishari, iminzani idapanze neza, ibiturire, akamanyu k'umutima kariko karatubuza kwinjira. Mube maso. Mugiye gusuzuma mu ma-evanjili cyangwa mu butumwa bwiza, aho Yesu yagiye aravuga kubera iki Yesu yasubiye mu inshuro nyinshi ngo mube maso. Harageze igihe hari ahantu nasomye numva harandyoheye, kuko Yesu yarahindukiriye n'abigishwa biwe barababwira ko ibyo ndabibwiye mwese. Nk'uko umenga abigishwa baguma bavuga bati babwire wumva abafarisayo.
Yesu arahindukira avuga ngo ibi mvuze yabibwiye mwese. Icyo gituma nashaka kubwira ngo ntutangure kuraba ubutaje cyangwa uri hafi yawe, ube maso. Mu gihe cya Nowa ngo barajya baranywa barashingira. Uno munsi utitaye, iyi misoro ititaye uvuga ngo yo nari mvuye narongoye. Abandi isengesho ryabo ni inyota yabo, mana sinzopfe narongoye. Inyota yacu ihagaze he? Umutwaro wawe mukuru n'uyuhe? Mbega nukurongorwa, kujya kunywa, kurongora, gushingira, gushingirwa, ibyo bizobandanya n'inormal. Ariko twebwe tuba muri ino si dukwiye kuyibamo abafise iyindi si barimo. Tukarya ariko kandi turi mu bwami, tukarya ibitatwagiriza. Tukanywa ariko tukanywa turi mu bwami, tukarya ibitatwagiriza. Tugashingira ariko tugashingira mu mwami. Ntiducikire, ntitwe mu buzima butameze neza. Bakumeze sabawe suwawe, shima Imana kuko birashoboka yuko bitari kugenda neza, ahubwo shima Imana. Abenshi barashobora kuvuga ngo ndahebye no gusenga, Mana urandesevye, nari naramukunze no kwereka mpebye, ntambwiye n'igituma mpebye. Hari ibituma Imana idasaba yuko dusigurira, ariko kubizera tuvuga ngo ihabwe icyubahiro muri byose. Haleluya. Igihe cya Nowa la vie yari normal. Iyo baturavye, iyo bakuravye, iyo babona uri kurajya, uri kuranywa, Bibiliya irambwira ahantu ngo nimba turya, nimba tunywa, tubikore kubw'ubwami bw'Imana, tubikore kubw'ubugombe bw'Imana. Iyo bakuravye, mbega babona usa n'abajya n'abisi cyangwa ujya umwana w'Imana. Asa ndavuga kantite y'isahani, ariko ndavuga umutima uri ujyana ibyo mfungu biratandukanye. Bashobora kuba ufise montagne y'umusozi ariko ushima Imana. Haleluya. Ariko kandi wibuka yuko hari n'abandi babikeneye mukabisangira. Uyu mutima w'Imana rero ngaha ubuzima buri normal bwari buhari, ariko hari icyo bari bibagiye. Icyo bari bibagiye cyari giki? Bwari ubuzima bwo guhimbaza Imana, bwo kurondera Imana. Kuko Nowa yari uvuga ubutumwa akomeye, yarababwiye ariko ntibashaka gutahura. Icya kabiri, murongo wa 28 havuga gute? No mu minsi ya Loti byabaye bityo. Yesu aje gutanga akarero ka Nowa, atanze kandi akarero gasa nako nyene ngo mu minsi ya Loti ngo kwari uko nyene byabaye bityo. Barajya, baranywa, baradandaza. Akongerejemo udandaza, baragura, baratera, barubaka, barakonfiza, bakubaka amazu. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, gushika umunsi Loti avayo, umuriro uratibuka, umuriro n'amazuku biratibuka, bivuye mu ijuru birabahonya bose. Iki nacyo nyine cyari ikimenyetso kidasanzwe. Loti yarabwiye abo mu gihugu cy'i Sodomu n'i Gomora, baramutwenga, ababwira ubutumwa baramutwenga, arababwira ko bakwiye kwihana baramutwenga. Tugiye kuraba ubuzima bwa Loti, Bibiliya itwereka ngo yari asigaye yibera hafi y'irembo ry'igisagara, kuko ibyaba mu gisagara byari ibintu bibi cyane. Yibera hafi ku irembo ry'igisagara, niho yahuye n'abamarayika bari baje bafise mission yo gutikiza igisagara cya Sodomu na Gomora. Abona kubakira, mugabo naho yabakiriye mu nzu, abantu muri icyo gisagara baramenye ko hari abaje bashaka kubasambanya. Iyumvire icyaha cyo ku rugezo rwaho abantu barondeye gusambanya abamarayika ku ngufu.
Sodomu na Gomora. Barakubita ku nzu kwa Loti, dusohorera abo bantu turabakeneye. Loti ati ndabingize basohore turabakeneye. Loti ati mfume ndabaha iryo bara nirikwe, mfume ndabaha abakobwa banje mu batware. Oya, dukeneye abo bagabo. Muri ino si iyo turaraba aho isi igeze, wibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Bamwe hari abatariko baraba konsya y'ibiriko biraba muri ino si, aho umumama arongorana n'umwana wiwe, aho abavukana bagira mariage, aho abagabo n'abagabo intwaro ziriko ziremera mu bihugu bitandukanye yuko barongorana, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Isi igeze ahantu habi, isi igeze ahantu habi. Yesu aravuga ko bimeze nko mu gihe cya Loti. Abantu barajya, baranywa, baradandaza. Business. I am busy. Ndi trop occupé. Ivyo bintu by'Imana nzobijamo maze kubona yuko ikigega cyuzuye. Ndi busy. Sishobora kuba uw'Imana nongere mpangane n'abantu muri business bariko babikora gutya na gutya. Nanje nigeze kubanza kurindira ivy'Imana nkabishira iruhande, tugahangana. Bakadandaza gutya nanjye nkadandaza gutya. Hanyuma ndabizi neza ko atari byo, ariko nta kundi nzoza kwihana bwanyu. Isi iriko iradandaza, baragura bakagurisha, baratera, barabubaka, abantu barafise amaproje menshi. Ariko ikibazo gihari, mbega turi maso yuko uko imyaka igenda, uko ufeta bonane niko ufeta umunsi wo kwegereza gutaha kwawe. Muri bonane abantu baranezerwa, dushima Imana yuko uyu mwaka tuwurenganye cyangwa turenganye, ibintu biraheze, Imana ishimwe ko byabaye. Ariko ukwiye kwiyumvira uti mbega niko njahe, ubwo umunsi mukuru urimo n'umunsi wo kwegereza umunsi wanje, bikadutuma tuba maso. Abantu twarasinziriye, ariko turakeneye gukanguka, tukaba maso, tukabyuka, kuko biriko birasamaza ni byinshi. Ndashaka mvuge gato kuba ubuzima. Bibiri tubwira ku murongo wa 32, soma. Mwibuke Mukaroti. Nta n'irindi jambo yavuze Yesu. Yavuze ako kajambo gusa ngo mwibuke Mukaroti. Umurongo ukurikira. Uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azobura. Iyi mirongo ibiri ndayifatanya. Wibuke Mukaroti, kuko ushaka gukiza ubugingo bwiwe azobura, ariko uzobutakaza azoburonka. Kubera ko bifatanye n'inkuru ya Mukaroti. Mukaroti yahowe iki? Mbega Mukaroti ntiyarazi neza ibyo Imana yamubwiye? Mbega byagenze gute kugira ngo asigare ahinduke inkingi y'umunyu kandi yarabizi? Bicaye iboneka ko ikibazo atari ibyo uzi, si ibyo wumvise cyane, ariko ikibazo ni mbega ibyo wumvise hari icyo byakoze mu mutima. Mwibuke Mukaroti. Nagerageje kuvuga no kwiyumvira ibintu bimwe byari mu mutima wa Mukaroti. Nibaza yuko n'uno munsi hari abagenzi ba Mukaroti. Icyambere, abagenzi ba Mukaroti bo bameze gute? Kumve ko hagati yacu hashobora kuba harimo abagenzi ba Mukaroti. Icyambere,
abagenzi ba Mukaroti bari cyo bita mu gifaransa materialiste, bafise kurondera inyungu y'ibintu gusa, n'abantu bahagaze ku bintu materialiste. Ino si ivuga ngo ubuzima ni ibyo mfise, la vie ce sont mes possessions. Ubuzima ni ibyo mfise, mfise ndafise ubuzima, ndiko ndarya life, ndiko ndabaho. Umuntu aronse ibintu bifatika biboneka avuga ngo ndiko ndabaho, ariko siko bibibwira ko ubuzima atari ibintu. Ubuzima n'umuntu ni Kristo Yesu. Niwe yavuze ngo ni jewe kuri buzima n'ubugingo, jewe nzira kuri n'ubugingo. Ariko materialiste abagenzi ba Mukaroti bakubwira ngo nindabironka nzoba ndiye ubuzima, nzoba mbonye life, nzoba ndiko ndarya ikirori. Abagenzi ba Mukaroti bavuga ngo je ferai tout pour avoir la chose et devenir quelqu'un. Nzokora uko nshoboye kose kugira ngo bige ibintu ndabironke, hanyuma cemba kanaka. Mu mashengero abantu bariko bararondera Imana, hari aho bahusha inzira bakavuga ngo nzoba umuntu ninashika kuri kijya. Nkuko umenga Imana yaje gupfira ibiti, buri giti, buri gikoko. Oya, uri umuntu ufite agaciro kadasanzwe imbere y'Imana. Ntuzogirwa umuntu n'ibyo ufise. Ibyo ufise ntibihindura ubuzima bwawe, ibyo ufise ntibikugira icuri. Icuri kugirwa n'uwakuremye. Le materialiste abagenzi ba Mukaroti bavuga ngo ndafise ibintu byinshi, nari naragize business, nari nararonde, nari narubatse, ntibishoboka. Mukaroti baramubwira ati hunga, iruka, tumbera uriya musozi, ntuhindukire inyuma. Ariko ntibyamushobokera kuko hari ibintu yari yaramaze igihe yubaka arondera. Umutima we uramwankira, utuma n'amaso yiwe ahindukira inyuma. Le materialisme, ukurondera, ugushaka, ukubona ibintu gusa. Abantu basigaye babaharura mu byo bafise. Abagenzi ba Mukaroti bavuga ngo on n'est pas de même rang ou classe, donc numa nitungana, ntidufise ayabona amwe, bose yatabutse, byose zishasha, numa ntacyo uvugana nanje. Abagenzi ba Mukaroti bahagaze ku byo bafise, bumva ko ubuzima bwabo buhagaze aho. Inyungu yabo ni pesa, barota pesa, babona amahera. Amaso yabo yose yamaze guhindukira, niyo barabye umuntu bamubona mwiki money, dala. Iyo barabye umuntu, service yose ayibona mwiki abantu, ibi amahera. Uno munsi imodoka yawe igupanye, ugasaba abantu ngo bagushiture, bagusunike, bakubwira gute? Urumva bamwe bavuze ngo pesa mbele. Mutama none turavugana, bazi tubwire turavugana. Mutama ufisa ngahe? Nukuri mumfashe n'ibintu bishikiye ngahe. Oya mutama. Abantu basigaye baraba amahera, basuzuma amahera, baraba abantu mu mahera, araba ibyo afise, araba ibyo yambaye, bakakwicarika kubera babonye ibyo wambaye n'ibyo ufise. Mwari muzi yuko ari ukwihenda kudasanzwe, kuko ubutunzi bwa mbere umuntu afise si ibigaragara hanze, ahubwo n'ibicari indani. Ufise Kristo afite agaciro gakomeye cyane kurusha umupagani atagira Kristo yiva yanga nk'ingurube. Ufise Kristo afite agaciro.
abagenzi ba mukaroti bari materialiste. Byaramunaniye ko abandanya yiruka ngo aje imbere, umutima umwereka ibintu yahahamiye yarondeye adakuyemo kumurengo ryamwemereye yuko azohava agura ibintu bimwe bimwe. Hari idiri bikomeye yarafise, none abamarayika baje kunciramo mu idiri nari ndimo, ntibishoboka. Ariruka mugabo ntashaka kwiruka kuko umutima mu kubisubiza hari inyuma. Materialisme. Shengero ry'Imana, ino si iriko irahagarara cyane ku bintu, iriko iraba abantu ku bintu, iriko irondera abafise. Ndashaka ngo ishengero ry'Imana duhindura amaso yacu, dukura amaso kuri lo materialisme, kuko ibi biriko birica umubiri wa Kristo. Nimba dukora ari uko twemerewe ibintu biragahera, nimba tugira neza kuko tuzi yuko uyu muntu azoca yishura, bamwe tuvuga ngo tuko duciki duca umukozi. Icyo nkora ugasanga igikorwa cy'umukozi, hagarika gikoreye n'umutima, ureke guca umukozi. Ugiriye neza abantu, Imana iraza izocisha, ariko reka kuraba abantu mu mahera, reka gushira imbere ibintu amahera, ariko iyumvire ubwami bw'Imana. Abagenzi ba mukaroti ikindi bafise novuga n'abantu individualiste n'abantu bibonera ibyabo gusa, ntubabwire iby'abandi. Umva icyo bavuga, bavuga ngo je fais ce qui me concerne et toi c'est ton affaire. Ndakora ibindaba, ibisigaye n'akazi kawe ibyawe. Isi iriko irakuza abantu nk'abo, abantu bavuga ngo jewe ubwa mbere, I and me and myself. Jewe nyene kandi ibyanje nyene. Aba n'abagenzi ba Loti, ba mukaroti, aba baruzuye mu bihe bya nyuma. Pourvu que j'ai ce qu'il me faut. Icyo nshaka gusa ni uko ndonka ibinkwiye byanje jewe n'abana banje. Nicyo Imana yashatse guhindurira wa mugore w'umushuna, wa mugore w'umupfakazi. Eliya aramubwira ngo mpa dusangire, mpa mfungure. Uyu mugore aramubwira ati no, ntibishoboka, ibyo usigaranye ndabirya n'umwana wanje, hama tubwire iki. By'ukuri abafise mentalite individualiste, iherezo ryabo kuko bitegurira gupfa. Ibyo uri kurarya uzobiheza, mugabo ntuzoronka ushobora kuguserukako, ntuzoronka kuguserukako, kuko ibyo barondera byose byari ibyawe. Abantu bariko barabona bamwe bapfa, bakaraba, bagatwenga, bagafotora. Ubu birihuta cyane, bibonye umuntu ariko arasufura, ucyo ugira iki? Fotora. Ikiziga abiwabo ntibaguhaye uruhusha, nta na kimwe wacucika umujournaliste, fotora. Ururika umuntu w'abandi, umuntu bataregeranya, umuntu w'iki, bagaca barurika ahantu hose. Umuntu wawe vrema inkuru ishushe. Umuntu aregeranywa ntakiye mwene ameze, umuntu wakunda waruzi. Course à la communication, ibyo byose biri ukwikunda. Ntange inkuru ishushe, nerekane ko ndi update. Ukwikunda kuratuma abantu turiko turahusha inzira. Ibyo nshaka ni jewe nyene, n'ibyo nishake kumviriza. Hari indi image ivuga gute? Ijambo rivuga ngo pense à toi, sinon qui le fera. Dushira ku profil. Pense à toi, sinon qui le fera.
niwiyumvire wewe gusa, ahandi ho nta n'uzokwiyumvira. Mwumva mwiki? Niwiyumvire wewe gusa, rega nta wundi ariko arakwiyumvira. Niwikunde, wirondere ibyawe, nta wundi azakwiyumvirako. Abantu bari muri individualisme, kwikunda, gushaka ibyabo gusa. Mube maso kuko turi mu bihe byanyu. Abagenzi ba Loti, ba Mukaroti, ikindi tubabonera ko n'abantu bari septique n'abantu atana kimwe bizera, bamana ugukekeranya. Muri ino si hariho ibintu bya suse, masusi. Urisi nivyo Toma ati ntibishoboka, jenda wiboneye ngene yapfuye, nikurejemo ngo ndabe neza ko ari we, sishobora kwemera. Muri ino si abantu baravuga ngo il ne faut rien croire, il faut tout douter. Nta kintu na kimwe ukwiye kwizera, byose no kubitekeranya. Twadushira kuri profile yacu, il faut tout douter. Ariko siko Bibiliya imbwira. Bibiliya nimbwira ngo nza n'ubuzima bwo kwaba ngenda ntekeranya ibintu byose. Bibiliya imbwira icyo ari cyo kwizera. Haleluya. Nukwemera ushize amanga ibyo utabona ukabuzi ko biriho. Kuko niba nizera ngira n'ukugezo ngo nizera ijambo ry'Imana, ni iki kizonkiza abantu ba kino gihe cyanyuma, ibintu byose bararelativiza, kuvuga ngo babifata nk'ibisanzwe, ntawe bizi neza. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ni iki mbwira ko ari byo? Nta kwizera. Ni iki kinyemeza ko ari by'ukuri? Je doute même. Kugera n'ahantu umuntu aduta akekeranya kwabaho. Iki ni ikintu gikomeye cyane muri ino si, abantu bafise amakenga ibintu byose. Ibibazo ni byinshi by'ukuri, ibyo bariko baravuga nibyo. Reka nje gusenga. Hari abamaze imyaka binjira mu masengero ariko bavuga bati ntibiraza. Ni byiza ko wumva yuko hatari kiraza, mugana ashaka kukubwira ngo hari icyo ukeneye kwizera. Icyo ukeneye kwizera ni uko hari umucunguzi yaheze imyaka 2000 apfuye ku musaraba ku bantu bose, ariko ni bande bazokira urubanza rw'ibihe bidashira? N'abamwizera. Icyo ukwiye kuba siri nacyo. Kandi uwo nyene yavuze ngo nzoza kubatora mbane namwe. Arongera akavuga ngo nzoza nk'igisuma aho mutazi. Gisuma ntawumenya ryari umusuma amuterera, ngo nzoza nk'igisuma. Abagenzi ba Mukaroti barababwira yuko umuriro uzomanuka, ariko ntibabyumva. Bavuga bigenda gute? Hari umuntu azoba yacanye mw'ijuru, hari inkwi ziriyo, sigurira neza uwo muriro uje gute? Mbega matiyere yawo ni iyihe? Ese iyo bwari y'umukaratusi? Hari abantu binjira mu bibazo byinshi kugera n'aho batakaza complètement icyari essentiel kwizera. Mbwira, uwo muriro uzoba ukozwe n'iki? Ni bibiriti cyangwa ni gazi? Ni igiti kihe? Uwo muriro wavuze ngo uzomanuka uje he? Uva he? Hanyuma uzogwa he? Okay, suppose ko umuriro uzogwa, none uguye twebwe dufise ingene dushobora kwiproteja. Abantu ba kino gihe no munsi bariko baravuga ngo barabahenze, iby'umuhero w'isi ntabibaho. Abandi barababwiye ngo umuntu ushaka umuhero wiwe ijya unywe ko mu kuzimu ntakiriyo. N'indirimbo zirasohoka, kula mgali muzima. Nani?
kaburini hakuna ambiance. Ayo n'amafilosofi ariko ararengana, ariko ndashaka kuvuga ngo abo n'abagenzi ba Mukaroti. Abagenzi ba Mukaroti nta na kimwe bizera. Uravuga ibyerekeye gukizwa, uravuga ibyerekeye ubugingo budashira, uravuga ibyerekeye urupfu ibihe bidashira, ariko bararezona. Uno munsi bari muri iyi rezonma. Nibyo dukuri ibyo ariko baravuga birabaho. Abagenzi ba Mukaroti, icyanyuma kinyereka abagenzi ba Mukaroti. Abagenzi ba Mukaroti badora le plaisir, banezererwa, bamera nk'abasenga ahubwo ukugubwa neza kwabo. Mu bihe bya nyuma abantu bariko barahimbaza le plaisir, ukuryoherwa gusumba ibindi byose. Nimba hariho industry iriko iratera imbere cyane ku isi, ishyirahamwe riri kuratera imbere cyane urudandaza ruri kuratera imbere, ni urudandaza rwo kwiryohera no kwinezereza. Abajene bavuga ngo bwo gusambuka. Abagenzi ba Mukaroti ubabwiye yuko bakwiye gusiga byose ngo basohoke, ntibakwemerera. Bakubwira ati ntibishoboka, aha niho hari ambiance yanje, niho mfise abajama, niho mfise abagenzi, dufise agaklube keza, tuhaduhura ugakawasha, biraryoshe, turadufata inzira, turagira kuryoherwa, tukaryoherwa. Le plaisir passe avant tout. Si ça ne procure pas du plaisir, ça ne vient pas de Dieu. Ibi bintu ukuri reka birabe neza, ariko ibintu bitatwiryohera ntibivuye ku Mana. Murumva abagenzi ba Mukaroti, ibiva ku Mana ntibiza bigira iki bituryohera. Ibi bintu bitariko biraryohera ntibiva ku Mana. Ariko mwibuke ingene Yesu yaciye avuga munsi yaje kuvuga mu bihugu umugore w'Umukaroti. Yavuze gute? Avuga ndababwire 33, uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobuka, ariko uzohera ubugingo bwiwe azoburonga. Mu bihe bya nyuma dushaka ahubwo lo plaisir, encore umunezero, kwiryohera, kandi ibyo bigatubuza ahubwo kuronka ubugingo budashira, kuko tugerageza no gushaka tugiye twerekana ngo umunezero bisigura ngo Imana irimo. Ibituryohera byose, ibizana ikiryoha, plaisir, ibisho, iyo ni Imana. Tukibagira yuko uyu mubiri twambaye ushobora kutujyana buke n'ibishobisho byacu gushika indani y'umuriro. Ino si haragera igihe twiyumvira ngo ibiryoshe byose bivuye ku Mana, ariko nashaka kuvuga ngo hano n'ibindi Satani akoresha ahubwo kugira ngo akwege abantu. Biryoshe bikica abantu, byabaresheje bibakwega, ariko baheze bishwe n'ibiryoho. Aba bantu bavuga ngo bagenzi ba Mukaroti bakunda iminezero y'isi, bavuga ngo Imana izokora bya bindi shaka. Muzobumva cyane murabumva? Oya, Imana nawe izonkorera bya bindi nayibwiye, bya bindi ishaka. Wagenda gusuzuma ibyo ashaka ni iki, n'ikiryoha, n'ibiryoshe gusa bihushanya, ahubwo bimukura no mu nzira y'Imana. Byokumarira ko wunguka iby'isi byose ariko ukabura ubugingo budashira. Icyo kibazo abo bantu. Ce qui me plaît également à Dieu. Ikiryohera mbuno nyine n'Imana itakiryohera. Mu bisanzwe ninde yabaye Imana hagati yawe n'Imana? Ninde twarongora uyu? Iyo mvuze ngo ikiryohera
n'Imana kitakiryohera, ahubwo ikiryohera Imana nicyo cyategezwa kuryohera. Isi kwereka ngo ufise ibyo wari ukeneye byose, ça c'est le plaisir. Uratunze, ufise ibyo ushaka, uhindurana imodoka uko ugomba. Ufise imodoka itari yo hejuru, wumva ko umenga afise ikibazo. Le plaisir. Bakwereka uburyohe bw'ibyo uri kuraronka n'ibyo uzoronka, bakakwibagiza yuko byose ari iby'akanya gato ngaha ku isi. Le plaisir. Abenshi bariko baradandaza ubuzima bwabo kugira ngo baronke, bunguke icyo bita ukuryoherwa. Le plaisir. Le plaisir yatumye abantu bamwe bariko barasinya signature yo kwinjira muri Gehinomu kubera le plaisir. Barimo bariko baradandaza ibintu byabo kugira ngo bashobore kwicara mu miduga nk'irya. Abandi amatelefone bariko baradandaza ubugingo bwabo kugira ngo baronke telefone zigezweho zimeze nk'igitabo. Ariko haba telefone imeze nk'igitabo na ya yindi izwira gusa, byose byitwa nde? Telefone. Akushira ko imbere Android n'ibindi, ariko byose bikora fonction yo kwitaba no telefone. Haleluya, amen. Ariko le plaisir, ufise ikintu akumva kumenga ubwo buzima bwiwe, uwoza gukora kuri bya bintu bigutera le plaisir, umunezero, ugaca mutandukana, ugaca mwankana, ugaca mushwana. Abantu bariko barahiganwa aho wumva umenga ko umuntu akubwira ngo jewe ndi class, sinsa nawe, singana nawe. Ugeze kuvuga ni umunsi umwe ba Pawulo buzuka, bagashika mu kinjana turimo, bakadusanga aho turi n'ibyo turimo, bafashe inkoni z'imikaratusi bakadushishura. Jewe sinobabara kweki ntobabara. Bobaza bati ubutumwa bwiza twavuze tugenda tutambaye, turuha, tupfa, baduturira, kwari kugira ngo mugwanire kuvuga ngo Imana ishaka ibyo mushaka. Ubutumwa ni ubuhe bisigaye turimo? Ni ubutumwa budukundisha isi, butuma kumva kumenga hari iwacu twarashitse, bigaca bidusinziriza. Abenshi turi mu masengero mugabo turasinziriye. Nitwe turabona ko dukeneye kuba maso. Yesu arasubira kuvuga abwira abigishwa biwe ati bimvuze ndabibwiye mwese. Siniko ndabibwira abafarisayo, nitwe tubivugira hanze n'abo hanze bazobyumva, ariko twe tubwira abari mu rushengero yuko bakwiye kuba maso. Wumva kubera unezerewe kuko waronse ibyo ushaka, wumva ko Imana iri kumwe nawe, ariko nashaka kuvuga ngo n'igihe wabihuze babitubwiye, n'igihe uzi neza ko utaronse icyo ufungura, ariko ukiri mu nzira y'Imana, ntibibuza ko Imana ivuga igushingira intaye kumwe yashingira intaye Yobu. Wabonye umugororozi wanje Yobu. Satani ati no ko wamuhaye byose, pakesi ndazi umutima wiwe, genda ubitware urabe. Satani araza arabitwara. Mbega Yobu yarandanje yubaha Imana? Yego. Umugore we aramubwira ati tuka Imana utumugira iki? Mwumva izo konseri. Utuka Imana hanyuma utugira iki? Iyo basavuga tuka Imana hanyuma ndakube hafi, turamwire tubana hafi, mugabo twayikuyeko. Ariko tuka Imana utugira iki? Arabizi kwaca. Gizo impanuro nziza. Ariko isi iri kwitubwira ngo ufise abandi bose barusha uragahambaye. Ibyo byose Imana yawe ntisa n'izindi n'imana z'abantu. Hari aho umenga aho dusenga
hagera ahantu umuntu akaduga ukurondera umunezero wiwe wo kumva ko ari satisfait n'ibyo arimo, akagera igihe akiyumvira yuko Imana yizeye. Indero zose si Imana nk'ijya burya muntu ngo nabi si cyo kimwe. Imana yanje ariko ijya Imana nyene nishobora kubihindukiza ikagucisha hariya kugira ngo wige kuyizera atacyo kwisi. Abagenzi bayo ba Mukaroti bari mu iminezero bayigize Imana yabo. Umurizi ngene Yesu yahejeje avuga kuri iyi nkuru, murongo wa 31 somera. Uwo munsi uzoba uri hejuru, uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu vyiwe biri mu nzu, ntaze yururutswe no kubisahura. Naze yururuke ngo agende kurondera ibyo mu nzu. Kubera iki? Aha ni question ya surprise. Ibi biriko bitwereka yuko umunsi Kristo azogarukirako nta mwanya wo kuja kurondera ngo kaga costume, ngo handi nabika y'amahera, ngo unayimvise ikintu ntaratunganya ngo manze nce kuraba. Nitwereka ngo uzoba hejuru y'inzu ariko yakora nta mwanya wo kumanuka hanze. Ariko twereka yuko ari ibintu bya mu Giswahili baka kafla, surprise. Uno nyene biriko api biranyaruka. Bibilika tugakandi ngo kujya ukubita urugohe. Ninda horavuga ngo atasi mu nkubita urugohe. David ashasubira ryari indira. Okay. Muhora mubiharura. Kujya ukubita menya nino ukubita urugohe niko Yesu azoza ishengero ridugwe. Uzoba ari mu nzu ntazosubira hanze baje kurondera ikindi. Murongo wa 34. Nuri mu murima nuko ntazasubira inyuma. 34. Ndababwire muri iryo joro abantu babiri bazoba ku buriri bumwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ibitwereka ngo n'abagenzi ba mbere babana bararana bakundana bazinanye, umwe azogenda uwundi agira iki sigara. Barabahoga ngo tuzobafata amaguru, ntibishoboka kuko umubiri tuzoba twambaye rufatika. Bariko batwereka ngo n'abantu bacuditse ubumwe bari hafi na hafi. Umunsi w'iherezo, umunsi w'inzamba, ntawe uzobwira uyundi, umwe azogenda uwundi asigara. Birababaje iyo uriko uravyiyumvira en terme y'abubatse. Umugore amaze igihe asenga arondera Imana, umugabo nawe ntumubwire, ahubwo avuga ati nimujane n'abana bose mujane kugira afere yanjye ibandanye neza, mubandanye muyisengera kugira bigende neza. Afere yawe izotera imbere canke igira umugisha kuko bayisengera, ariko wowe ubugingo bwawe bwo aba bantu baracugize barararana, ariko ngumwe aragiye uwundi arasigaye. 35. Aho abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore umenga ni bamwe bari ku gikorwa kimwe, bari muri biro imwe, bariko barasya cyangwa bariko bakwita kuri ordinateur, bari barasa. Mugabe hari ikizoza gutandukanya ko abantu badasa, naho bakorana ntibasa. Uwo munsi naho bose bariko barandika, hari ufise ibanga ry'Imana, hari ugenda n'ibanga ry'Imana, hari uwiteze ukuza kwa Kristo, hari ugomba kugendera mu nzira ziwe, uwo wazogenda uwundi asigare. Nta pitiye ihari kino gihe.
n'ubuntu twakiriwe kugira ngo twizere n'ubugingo bwacu Kristo. Hari igihe mukorana n'umuntu ukibaza ko yaramukorana muronganisha harimwe cyangwa mwumva mufise ibyo muhurira ko byinshi, ariko nashaka kugira ngo ntigishobora kubuza yuko umwe agenda ubundi agasigara, bivana n'ibanga ry'Imana ufise muri wewe. Francis, aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Baramubaza ati, Francis, bazoba bari mu mirima bariko bararima, bafise iyerekwa yuko mu mezi angahe bazokwimbura. Ibikorwa turakora turabona yuko hari umwimbo mu minsi iri imbere. Imigambi bamaze kuyandika, bimeze neza, projet ziruzuye, ariko barakora. Ariko mu kanya gato ndashaka kuvuga yuko amaplan n'amaproje ufise azohagarara. Umwe agende uwundi asigare. N'umuzoba asigaye ayo maplan n'amaproje ntazoshobora kuronka akajya ko kuyakora, kuko antikristo azoca agangiza. Mube maso. Yesu aheza kuvuga umugani. Abisirayeli bari bamenyereye umugani nk'uyu, twebwe dushobora kumenya, ariko Yesu yaciye umugani abisirayeli bazi bamenyereye, kuko nubabwira umugani w'ikirundi abisirayeli batoye. Umbiriza uwo yababwiye. Baramubaza bati rizoba hehe ga mushinga nta? Arabishira ati aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranya. Aho umuvyimba uri niho ibinyakabaka bizokoranya. Kuvuga ngo bizoba ari ibintu bibabaje. Bizoba ari ibintu bibabaje. Hazoba amaborogo, hazoba amarira. Intumbero yacu no munsi si kubatera ubwoba, ariko nuko kuba maso, kuko uko ibihe bigenda niko twigishwa cyane nyine dukwiye kunezererwa ngaha ku isi, tukibagira ko isi yo tutataca iwacu mu ijuru, ariko twiteguye. Dusaba abari mu turegere hano twiyegereza Imana mu masengesho. Usuzumye hasuzuma ubuzima bwanje, ni iki kintuma nkwagwa n'itiro nibagira icyo nategerezwa kubera mu maso. Mbega umutima wanje uriteguye cyangwa narasinziriye? Umwibuke Karoti. Mbega ni mu mugwi w'abamaterialiste, ngo n'ibyabo n'ibyo bafise gusa akaba aribyo bibaha agaciro. Mbega ni mu mugwi w'abikunda, bagakunda ibyabo gusa n'iby'iwabo gusa. Mbega ni mu mugwi w'abatizera ikintu na kimwe, ushika naho ntizera yuko Imana ibaho. Mbega ushaka kuzobimenya igarutse gutora abantu bayo kandi bitazoba bigishoboka. Uri mu mugwi uwuhe? Uri mu mugwi w'abinezereza, barondera le plaisir avant tout, no muri byose. Hari uwemeye gutakaza ikibanza yari arimo mu ijuru, asiga intebe z'icubahiro yari afise, aza kurondera umuntu yari mu ishusho ryayo yiwe. Icari kimuzanye kwari kugira ngo ntazabone n'umwe apfuye rubi, ariko bo bose bahabwa ubugingo budashira, ariko abazoburonka n'abamwizeye. Nimba bamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, no gusaba kuno munsi gusenga umutima n'anyugurura amaso. Sinshaka kuba abatwagwa kino gihe nabijya twumvise ku bagenzi ba Karoti, ariko ndashaka ko umutima wanje umuhimbaza. Ndondere wewe ube raison y'ukubaho kwanje, ituma
atari wowe Mana ubuzima bwacu ntibugira sansi. Niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, senga kugira ngo ube maso. Suzuma aho bikugorera, umuganirize bivuye mu mutima wawe. Mana, ugurura amaso yacu, nkomeza, ndinda kwivanga no kwivayanga kuko ntari uw'isi. Ndashaka guhesha icyubahiro mu buzima bwanjye. Nayo nimba wumva ko uno munsi umutima wawe ukikubwira ngo Imana iri kure yawe, ntiwigeze wiha ubugingo bwawe, uno munsi n'akaryo keza ko guha ubugingo bwawe Umwami Yesu. Wakuganze aguharire ibyaha byawe, kuko nta handi ushobora guharirwa, nta kundi guharirwa kuriho utavuye muri Kristo Yesu. Aracari hano uno munsi, arashobora kukubabarira. Urashobora kwandikwa mu gitabo cy'abana b'Imana, ukaragwa ijuru, ugatanga urugendo hamwe nawe. Birashoboka, birashoboka, birashoboka. Ndashaka gusaba ngo wiyumvire, wiyumvire, wiyumvire. Mbega Yesu waramuhaye ubugingo bwawe. Uri hano utaraha ubugingo bwawe Kristo Yesu, ariko uno munsi uvuga ngo ndashaka gucika umwana w'Imana, guharirwa ibyaha no kuba umuryango w'abana b'Imana. Uno munsi ndashaka gusaba Kristo wabe umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Aho mwicaye ndagusaba ngo duze urutoki, ndashaka gufasha gusenga. Ushaka Kristo mu buzima bwawe, duze urutoki, ntusubire inyuma uko waje, kuko n'ibihe iri jambo ritaziye ubusa, ariko ryaziye wewe. Uduze urutoki ukeneye Kristo, umutima wawe ukeneye Yesu. Imana iguhezanye. Duze urutoki, umutima uguti, ndakeneye Yesu, ndakeneye guharirwa, ndakeneye kubabarirwa. Niwe wenyine mparirira, niwe wenyine yumvisa, niwe wenyine mbabazi zanje, niwe wenyine ashobora kubabarira. Oh, hallelujah. Bahaguruke ishengero tubahezagire, tubakomera amashyi, tubasaba baze hano imbere. Tambura wowe imbere. Haleluya. Karibu, karibu. Karibu. Tumaramaze tukeneye Yesu. Niwe wenyine aharira, niwe wenyine akiza. Haleluya. Napenda kufanana nawe. Hey, hey, hey. Yes.
Amashi menshi tukabeza. Hallelujah. Nigi kidasanzwe ariko kandi nawe washize b'inkoni ariko impwemu w'Imana yaganije imitima yawo hari icyo ishaka gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Mubasengere abasabe iyo aze abafashe. Haleluya. umukozi w'Imana bivuze muri gahunda mwizeye kandi tubasabe kugira ngo mwatuza akanwa mubone agakiza. Ijambo ry'Imana ngo umutima ni w'umuntu yizeresha akagororoka. Muri ngaho icyakoretse mu mitima yanyu igikurikira no kwatura kugira ngo muronke agakiza. Reka muce bugufi shengero twese duce bugufi kugira ngo tubarongore mw'iri sengesho ry'ukwatura. Reka muvuga ati Mwami Yesu Kristo, turi hano kubw'ijambo ryawe ryavugiye mu mitima yacu. None twizeye ko wapfiriye ibyaha byacu, wahambwe ku bwacu, kandi warazutse kugira ngo tugendane ubuzima bushasha. None umunsi n'uyu twanse kubandanya mu nzira y'ibyaha, tukugura imitima yacu. Ngwino utubere umwami, utubere umukiza, ufite amazina yacu mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye cyane, twakiriye ubuzima budashira kandi turabyizeye. Udufate ukuboko ugendane natwe mw'iyi nzira nshasha dutambuye iri n'ubugingo. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Reka n'ishengero tujaguruke kugira ngo tubasengere, kugira ngo natwe duce twisengere. Sabe abakozi b'Imana babegere kugira ngo tubarambike kw'ibiganza buzure mpwemu n'ubushobozi. Mana dusengeye aba bantu bawe, niwe wabahamagariye kukwizera, bahejeje kukwatura Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero icyo twizera ni uko bafise ubuzima budashira. Icyo twizera ni uko baronse ukugororoka mu mitima yabo. Rero turabashigikiye mu isengesho Mana kugira ngo baronke icyemezo cy'akagakiza, kugira ngo bagende nk'uko bavyatuye, kugira ngo bagende bakubaha Mana. Turabasengeye kugira ngo uhereye uyu munsi uwuzuze mpwemu, uwuzuze ubushobozi. Mana turabasengeye kugira ngo aho bagenda hose bagende baguhesha icyubahiro, bagende baguhimbaza, bagende baguha icyubahiro, bagende baguhimbaza. Bashoboze Mana, uzi umwe wese aho yari yaratakariye, uzi umwe wese aho yari yaratakariye. Ndagushima kubazimuye, ndagushima kubasubije mu nzira, inzira y'ukwera, inzira y'ukugororoka, kuko kwizera ijambo ryawe. Turaguhaye icyubahiro Mana, bashoze kandi uzabashoza. Twese waradushoje, nawe ugiye kubashoza. Tubijyana ishingiye nawe wapfuye Mana ukazuka, uzukire ubuzima n'ukwera n'ukugororoka. Turaguhaye icyubahiro Mana, turaguhaye icyubahiro. Urakoze cyane, niwe utanga agakiza. Turashimye agakiza utanze ku bwawe kuri uyu munsi. Urakoze Mana, bw'ijuru hari impundu. Reka natwe tuvugirize Imana impundu. Tugiye kwegera Imana mu masengesho. Bibiliya yakitubwira, ijambo ry'Imana yakitubwira uno munsi ko dukwiye kuba maso.
hari ibintu byinshi bishobora kudusamaza, ariko reka dusengere ubugingo bwacu ntitube nk'abagenzi ba Mukaroti. Mana turaguhaye icyubahiro, ishimwe ribi ryawe Mana, duciye bugufi cyane. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri. Aho ryatuzanirije, aho ryatweretse, aho ryaduhaye kwiyumvisha, turaciye bugufi cyane, turaciye bugufi Mana, turaciye bugufi, turaciye bugufi Mana. Ijambo ryawe Mana rigira ububasha mu buzima bwacu, turaciye bugufi Mana. Kwemeye ko ijambo ryawe ritwigisha, kwemeye ko ijambo ryawe ridukosora, kwemeye ko ijambo ryawe Mana riturongora, twese kuba abagenzi ba Mukaroti biciye mu nyifato zitari zo zitandukanye. Turisengere Mwami, turaseze dusenga ngo Mana udufashe biciye mu ijambo Mana, turaseze ku ijambo rikorana no kugusenga, tugende uko bikwiriye. Turisengere Mwami muri ibi bihe bya none, turaseze dusenga Mana, ugiye kuba maso, umuntu wese kuba maso, biciye mu guheba ibi, biciye mu guhagarika ibi, biciye mu kuva muri ibi, biciye mu kwikosora muri ibi na biriya. Ndagomba ushishikare kwisengera. Nta mwanya munini dufise wo gusenga, ariko mw'iyi minota ibiri urashobora kwereka umutima wawe Mana, ushobora kwereka umutima wawe Mana. Mu majambo makeya urashobora kwereka umutima wawe Mana. Imana ibona mu mutima, icyerezo gufata cyo mu mutima wawe nicyo gikomeye cyane gusuma amasengesho menshi yoba mu kanwa atavuye mu mutima. Ndakweretse ishengero ryose Mana, ndakweretse umuntu wese yumvise iri jambo, yumva by'ukuri yuko ryakoze ikintu mu mutima wiwe, umushoboze gushyira mu ngiro. Turasenze kugira ngo inyoni, umusuma, ikindi cyose cyo kw'iryo jambo nikigira ububasha, nikigira aho kimerera, ariko iri jambo ribyara ubuzima. Reka iri jambo ribyara ubuzima, ntugamo urashaka iri jambo ribyara ubuzima, reka iri jambo ribyara ubuzima. Urakoze cyane Mana, ushishikare kugendera uwo wese aciye bugufi akeneye ibyiza, ushishikare kubana n'uwo wese avuga ati ndakeneye ibyiza. Dushobozwa byose nawe uri inkomezi. Kumbure hari ukekeranya avuga ati sinzobishobora. Dusabye guca bugufi munsi y'ijambo, dusabye kwakira mu mvanezi y'ijambo, bisaba